Nukuri ndabibabwiye muntu utaraja kuri Burundi Kingdom TV uri kurahomba. Hari ibikorwa byiza cyane abaririmbyi benshi baratumirwa kandi bikaryoha neza. Erega naje nka Wetu ndahwera ndakunda kuraba Burundi Kingdom TV iyo bita BK TV. Muri plan zawe Ego mu vyumviro vyawe ibintu uvuga ati vision yawe ufise utarashika kwifuza kugera ko niya. Bon, nama navuze kenshi umunsi napfuye ntarashika muri Hollywood. Nzobara cyane nikiziga cyanje nikizoruka amahoro kubera ko bizofuma byanka basi ngenda muri Amerika kuri portail fuma ncorira nk'idolari nka 5 ya muzamu ndavuga ati ndakwingize ni foto basi selfie ahanyene nionekane kama ni Shafika ego vraiment USA apana USA muri Hollywood mbwa muri USA abantu za Amerika zo tuzogendayo dufise andi ma project adutwaye hari n'izo tuko turategura mugabo nshaka Hollywood uhashikizwe yiwanje kandi nashika ari byinshi bizompinduka ko kandi bange bihindure n'izina ry'Uburundi donc mbone izina idrapo ry'igihugu cyacu iko iraduga rihunga abantu kubera iki Wetu kubera Wetu icyo kinda kigwa ni napfa vraiment utaragishikako uzobugashi uzobaragashi nzobamfuye nabi. Okay, mwamaze kumumbo turi kumye ni Wetu muri studio za Burundi Kingdom TV nyita Formidable turi muri BK TV. Wetu ego iryo zina ryawe Wetu ego hari abantu bavuze yuko imbere yuko we wiyita Wetu canke bakwita Wetu hariho uwundi muntu yitwa Wetu. Abantu bakavuga iryo zina ryawe ushobora kuba wagivye umuntu uwundi muntu abo bantu bavuga ko ubabwira iki? Donc ivyo bintu byageze gushika igihe nari mvuye muri wakaca hazundi mu Wetu mushasha acaza avuga ngo je ndamusoma ngo narivye donc gusa yavuga yuko wamyivye izina namwivye izina ivyo bintu byarigeze ku trend kandi wewe yavuze yuko wewe ibikorwa yabitangwe kuva kera mbere ngo mwigeze kwa mukorana. Oya ahubwo ijya mu type kuri mission yari kuri mission donc cyarake musi turajana imbere bashinga naye urubanza rurakora barabumviriza leta mvye leta mpanyira akora kazi hama ndasubira n'ibyahanje kubera ko we ni nka ko ndushobora guha umuntu atikora isene ama isene donc turakwimerita rero umva ayikoze tubona ko menga nta kare merita tumubwiye turazi rero fatiye ndi sen je nayigiriye neza tutara nayirekura cha twumva bamu haciye imyaka twabigeze ico gihe we witwa nde donc yari team Wetu yari team Wetu mwari muyirimo mwese nangomye ndishaka tele comedy ugiye kurana n'ijya video yasohotse yari ya Charité le comedy uzosanga biri ko Charité le comedy ni kuvuga rero donc umuntu arafise gushwazisa ati wewe nka president canke director ati wewe manzurabe turabiyo nigeze na posting aje go postingwa 2019 ko donc nyene ko tumaze kubona ati n'izindi zafatishije reka niyi tuyirekure mu busanzwe rero ni kwa kundo umuntu aza kwita donc umuha agasena akacavuga ngo none ngo nije nagakinye ngo nivyi wanje none ico gihe ninde yari umukuru? Bon herijeyo yari wewe ucuravuga ati je vraiment parce que je suis le chef nigeza kwiyita izina ry'umugwi bon erika niite ko umugwi umva twe twise Wetu team Wetu nawe uca wiyita Wetu no kubisanzwe je nari Wetu kuva ico gihe kuva ico gihe mugabo mvuga ati iri zina kugera ari izunguruke bisako turi sambaza mu mbibe zose rero ico byagenze uko nico gituma usanga nitwa Wetu akaba team Wetu hamakaba Wetu company akabaho Wetu TV donc utuntu Wetu record donc uko nyene Wetu ufite ahantu benshi batari batahuye yuko wewe ari izina wihomese katari oya ahubwo yari mission yakinwe n'abantu nashose kuvuga izina kugira ngo bamfute kukarata baca basanga ibintu nanje n'Imana abimana genda ugiye subscribe urakana n'inzigo erega no witeka ntakunda abantu batumva bonzobumbira he nibage batagira subscribe kandi waje kuraba ikiganiro ni byiza cyane rero ko dukurikirana televiziyo yacu.